Mhm, 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 mhm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, I feel like living. I need a big swing home runs, I'm in, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Ubwa mbere na mbere n'umurundi umupapa w'abana babiri yubatse mu buzima busanzwe nkaba nkora akazi kajyanye n'ibya street photography nkaca nkora aussi n'ibintu bijyanye na communication na marketing abasanzwe nkora n'ibindi byo kwisomamo bijyanye no kudandaza imiduga no kugira business bisanzwe bitandukanye. Muri cya gisata nize cya informatique turiko turiga ibintu bya conception de site web, ndibuka yuko tugeze mu gukora ibintu by'amasite web narabona yuko kugira ngo site web ise neza narabona yuko bisaba yuko ifite amafoto meza. aho bwa mbere na mbere niho natanguye guhura kwanza no gutsinda ibintu by'amasanamu kuko narabona kimwe bituma ari nka site web canke ari nka afishe ndabona yuko bikenewe yuko niga gufata amasanamu kubera ari yatuma ibintu bisa neza. Hama mu nyuma rero njyewe cyane nshima kwiyorienta muri street photography. Ngahe wakinye sinovuga ngo hariho ngo umwe novuga ni anyesitira mugabo en general mbona ndaba abandi ibyo bakora abona yuko hari ababikora neza bikanyesitira mugabo ndanarabira ko cyane gose nko muri iyo orientation je wanje na change amu ya street photography nkunda kwiyorienta cyane ku bandi ba photographe bo hanze kubera ngahe wacu mu Burundi nta ba street photography dufise turetse yuko haragiye usanga dufise abahora bagerageza baba amateur mugabo aba professionnel gushika ubu nta mu professionnel mu street photography ndabona nga mu Burundi. Abino ndaraba en general ingene bamwe bafotora neza bakora muri domaine y'ibya fashion abakora muri domaine y'ibya evenementiel nkabona amafoto amwe bafashe arimo creativité akanyispira. Nikakujya ku muvyeyi nta mwana n'ikinono zose ndazikunda sinifuza ko novuga ngo iyi ngo zose ndazikunda n'inzi zose ziri ngaho inyuma yanje nko mubibona zose ndazikunda imwe yose kandi bafite icyo ndayikundira. Mpaya kanya ngavuga ati yinyi byagenze gute no bikwiganira mugabo iyi photo se nene sohora haba hariho histoire mba naragiraniye nayo yatumye ndayifata yatumye ndanayisohora. Ndadécouvre amandroit abantu benshi baba batazi nkabafeza découvrir les endroits abantu benshi baba batazi canke nubwo baba bazizi mugabo bataba bararealiza ubwiza bwaho. Bikamfasha urumva gutembera nkatembera igihugu nkamenya igihugu kandi nyuma yuko ndakimenya nkaca nsanga ndiko ndakimenyekanisha. Hari nk'ahantu mba narafashe nk'amafoto abantu bankurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi bakambaza ati ahantu ni hehe bakaca bumva ahantu bohagenda. Amafoto arafise ikibanza kinini cyane nyuma yuko amafoto ari urwibutso. Amafoto urashobora kuyakoresha mu gushariza, amafoto urashobora kuyakoresha mu guteramisha abantu, aragutuma ugarda souvenir. Barambwira cyane nk'abantu muri ayo je amafoto mfata yuko nk'inyuma y'imyaka nka 30 50 azoba afise ikintu kidasanzwe azokora muri iyo myaka iri imbere kubera azokwereka
ama generation future ingene muri kahise Uburundi ingene bwari busa kubera Uburundi donc ahantu harahindura apparence bivanye n'ingene haza harevoluwa nk'ubu nk'amafoto y'ibisagara nk'ubu je mparambona iyo ndiko ndabona nk'ifoto zo muri 1950 ingene ngira nostalgie nkabona ahantu hamwe ngene hasa muri 1950 nka compare ingene hasubu nkumva hariho birakrea des émotions ukaba ati nuko hasa bwa ndi twarateye imbere twe tukira abana ubunga bw'amafoto ntibwari bwatera imbere muga murandaba nk'ubu nk'abana bubu canke mu miryango ngene usanga ufata amafoto umwana akiri muto amaze gukura akazobona ngene yagiye arevura kuva ku kwezi kwa mbere umwaka imyaka ibiri gushika ninde abo umuntu akuze. Mu gufata aya mafoto ntituyafata gusa pour kwiryohera canke kugira ngo gusa ngo duce amahera mugabo haba harimo n'ubutumwa tuko turatanga. Ubutumwa nyamukuru tuko turatanga nubwo kwigisha abantu nubwo kwereka abantu ingene Imana yaduhaye igihugu ciza, igihugu gifise des endroits ziri magnifique, igihugu gifise ibibanza byo kuratira ijisho, igihugu gifise klima nziza. Ari nk'amafoto amwe mora donc amaklima atandukanye, amafoto mora mbona ukabona yuko ari nk'ahantu mw'ishamba hari igifungu, ukabona ko dufise ahantu hakanye, turafise ahantu hashushe, turafise amashamba, amafoto mora mfata yo mu kibira. Ahanini aba ari ubwo butumwa tuko turatanga hama no kugira ngo biheze novuga nti bikoreshwe mu kwigisha abana. Ego kubera nk'aya mafoto amwe baba barayaguze barayamanitse mu mazu barayakoresha kubera hari igihe mfata ku mateme atandukanye nubwo mba ndi mu bintu bya street photography hari igihe mba nafashe nk'amafoto ajanye n'ibintu vyerekana umuco w'ikirundi ugasanga nafashe nk'amafoto yerekana ruguru ngene hameze mu kibano ca ruguru. Abana bino basanga batazi nk'amashiga, batazi kirago, batazi kirambi, batazi mu buruse, basanga nafashe amafoto bashobora gukoresha mu kwigisha abana bo ngaka akavuga ati twebwe raba nyogokuru wanyu ngene aho baba ngene bimeze, bakabona ngene donc raba sogokuru ngene bobo aho baba urumva bino bo bamenyereye kubibera mu matara, bakabona amatara yo hanze yo ya ruguru ngene abameze, bakabona amashiga aho batekera kwizinere ya ruguru bakayibona ko ari amashiga 3 bakaca profita kubigisha na ya migani nyene ijanye n'ikirundi ijanye n'umuco wacu. Biraryoshe. Ikitaryoshe gusa nuko tubona umengo turiko novuga nti ari twebwe twenyene tuba tuko turabikorerako mugabo nka jemba nifuza kubona yuko hariho n'abandi bariko barakora nk'ibi ndiko ndakora tukaba benshi kumbure ucumengo ko ndiko ndabikora jenyene ucumengo ndiko ntamba nirorera birampimba rero ndiko ndabona amafoto yanje bariko barayavuga ko bayapartager nkaca mvuga nti icifuzo canje nkaca mbona ko ndiko ndagishikako kubera mu bituma mfata amafoto nyene haba harimo ico kintu cyuko aza gucrea conversation aza gutuma umuntu ayibonye aryoherwa kubera nkabona nk'abantu iyo ndaziposeje banyandikira ngo wow ngo zisa neza. Iyo amaze kukubwira ko gisa neza ucubona jewe birampa message bikama message ijanye nuko mba mbonera yuko iyo foto hari ikintu yahinduye mu mutima wiwe jewe nanje rero bikaca biheza bikanryohera nkaca ndabyishimira. Nta bumenyi buri specifique novuga nti formation professionnelle no naragize gerageza kuraba abandi babikora babigenza gute ama nkaca ngira iyo auto formation nkagenda nkavyigisha ama nkanakoresha sinzi ko novuga nti ngabire Imana yampaye nyene yo kudandaza nkeneye ubumenyi buri specifique canke buri bujanye n'ikintu runaka. Haraje internet ndaja kuri internet nkaja kuri YouTube nkaja hehe arondera formation ijanye n'ico kintu nkavyigisha. Ndakoresha smartphone professionnel yitwa Huawei, ndakoresha smartphone professionnel yitwa iPhone, ego ndakoresha na appareil photo yitwa Nikon. Hama mu kuyahinyanyura ndakoresha yitwa Adobe Photoshop,
ndakoresha n'indi yitwa Adobe Lightroom, hari n'utundi tu application canke nkoresha mu telefone natwo nyene usanga tumfasha peut-être nko gushiramo udufiltre dutandukanye, ko gushirako ama signature. Nta bintu biri special cyane nkoresha, ahubwo ngerageza gukoresha ivyo nyene bisanzwe, nkagerageza kubikoresha ibidasanzwe. Kubera je murambwira abantu yuko amafoto yanjye ngerageza kuyaha aspect artistique kugira ngo inyuma yuko ari amafoto nshira ku ma réseaux sociaux, n'amafoto aussi nca mu nyuma nkora nkakoramwe amatableau nk'uko mubibona. Aya ari amafoto asanzwe mfata mugabo mu nyuma kubera mbanzi yuko n'amafoto ngomba kuzoavanca nsoramwo nkagira amatableau nkayaha ka aspect nyene d'art kazotuma nk'umuntu azoyigura akayimanika muri salon, uwuje muri yo salon yiwe abona yuko salon ishajije, salon iberewe. Kuko inyuma yuko urumva ariyo kugira ngo umuntu yigisha abantu babone ahantu heza, hariho niyo aspect yindi yo kugira ngo asharize, aserve comme décor. Barambone yuko nk'abinjiye nko muri restaurant zirimwo, mbere yuko bafata icicaro abanza akasamara karaba kibagira no kwashonje aje gufungura, urumva nkacamona yuko inyuma yuko ashariza aranasamaza, aranacrea conversation, ugasanga muri nk'abantu nka batatu bariko bararaba nk'ahantu ngo hani heha ni Bubanza, ugasanga bamaze nk'umwanya bariko bari muri izo discussion. Ugasanga rero yashoboye kuba ni bimwe mvuga yuko aya mafoto araganiriza abantu. Ico kibazo rero ni ikibazo ciza abantu benshi barabifuza kumenya, abara babimbaza iyo baje kuri galerie, mpora ndababwira mugabo kenshi bamwe birabatangaza kubera ukuntu ifoto ngaha ubivanye n'agaciro baha ifoto ngaha, bamwe birabatangaza ndiko ndababwira nk'amabeyi ngo yo mu bya bintu ngo ni byiza ngo mugango birazimvye, ngo gusa nzi ko bigwa mahera yose. Mugabo abo twicara nkabibasigurira nkababwira ati bani ifoto kugira umuntu ayifate, amafoto menshi usanga ari amafoto mfatira ruguru. No kuvuga kugira ngo ifoto ndayifate mba nafashe urugendo, mugira ngo mfate urwo rugendo bisaba ko mba narondeye donc déplacement, umuduga, ibitoro, ukaduga ahantu wafashe umwanya wose umbwiye kurondera amafoto ruguru, mba c'est une journée. Nkabasigura ivyo byose bakumva ama dépenses arimwo, bakumva energie iba yabaye dépensée, ahabwira ko n'igihe umuntu aduga wadepanshije ayo mantuze yose y'ibitoro n'ibibuga shikariya, imvura ikajigwa, ifoto warugiye kurondera ukamanuka utazifashe ukagaruka uko. Urumva donc kugira rero nk'ifoto nk'iyi nkabumvisha ko ari processus ndende, atari bya bindi wumva wowe uri ngaha pa urafashe agafoto ngo oya. Nkababwira ati izi foto zimeze uku ni foto zica muri processus ndende kugira ngo irindi shika aho ubona ari tableau nk'uko. Nkababwira byose nkamusigura ahubwo bwa bundi ababitahura no mu nyuma cyavuga ati bwa bundi ahubwo bwa bundi abone ni make. Kubera mu nyuma yuko maze kuyifata ufata umwanya wo ama selection izo wafashe kuzitreta, undi mwanya kugira selection yizo upublia, undi mwanya mu nyuma rero kugira utorerero nizo usohora comme tableau, undi mwanya wicara ukura unagira, bisaba kubikunda. Utabikunda ho nta nivyo ntavyo ukora. Aho rero mu nyuma rero ukacugara muri processus yo kujana mu maison d'impression, bakaguca yandi mahera, ukagenda kurondera abamenuize bagukorera aya makadre, murana aya makadre ziba zirimwo, ucubona gusa ko ari kubera ndabikunda, ata nyungu nini ya umuntu aba ariko arabikuramo. Ariko inyungu jewe mba ndayiteze cyane muri kazoza, igihe bizofasha novuga nta ma generation future, kwa nini arico mba ndiko ndarondera. Mugabo nkashaka yuko basi nkoramo n'utuntu dukeyi twotuma mbandanya, twotuma mu mwaka uza peut-être ngura appareil igezweho imfasha kuja ku yindi niveau. Tableau ndagurisha ziravaria, izo ngurisha guhera kuri 2000 gushika kuri 400000, bivanye n'ingene ingana, bivanye n'ubwiza bwayo, bivanye na message itanga. Intambamyi rero nk'ubu kenshi nkunda gucamwo, bona intambamyi zijanye nuko usanga hari igihe nkumva nkeneye nk'ifoto runaka, mugabo nk'ubu ngiye kuyifata ugasanga climat ntibinyorohereje, usanga haciye hagwa nk'imvura, ugaca usanga umwanya
nari nkeneye kuyifatamo nshitse nacerewe kubera peut-être nahuye na embouteillage cyangwa ugasanga nk'ahantu ngomba gufotora nta ruhusha ndonse rwo kuhafotora kuba ari nk'ahantu usanga tutari kuriwe kuhafotora peut-être bivanye n'aho ariho mugabo jewe nkaba nabona ari ahantu heza nari gufotora. Izindi ntambamyi nizijanye nuko hari n'igihe ushobora gufotora n'ahantu ugasanga baragufasha ivyuma vyawe kubera wowe wagiye kuhafotora utazi yuko badasanzwe ari ahantu ho gufotora. Izindi ntambamyi nazo nyene nizijanye nuko urumva inyuma twamaze gukora amataburo nk'uku hari abataramenya agaciro abataraha agaciro cyane ibijanye n'ifoto uco usanga rero uko babwira nk'igiciro bakaca bumva umengo ugomba ubibe amahera ni menshi ugasanga niyo ni intambamyi ugasanga yabikunze vraiment ni byiza mugo ugasanga ubwo buryo bwo gushobora kuyigura. Rero ubwa mbere na mbere ko ubona ko ari passion yawe mu gihe atari passion yawe usanga uri gukora bikuvuna. Hari bamwe mpora ndabibona babizamwo kubera kumbure abona kumengo biraryoshe ucumenyekana ucuba umustar babizamwo umengo baje kurondera ubustar batabizamwo kubera bakunda isanamu kubera bakunda ibintu uwo mwuga. Rero ikintu cya mbere nuko bobanza bakaraba ati eske ibintu ndabikunda. Ikindi naco ni kugira discipline. Ego en général abartiste bon ko tuvuga kwa photographe urakunda gusanga akantu ka discipline. Mvuze discipline si kuvuga ngo ntibisonera, si muri sens yo kutisonera, ni muri sens yo kuba responsable. Nk'ubonye umuntu mwavuganye ikintu wafotoye beaucoup plus nk'abafotora nk'ibintu by'ama evenement gutanga amafoto ku mwanya uba wavuganye n'umukiriya ubona yuko uza kuyatanga utevye bizogufata umwanya muremure ugafata umwanya wo gusigura umukiriya ukamubwira ati amafoto ukamubwiza ukuri aya mafoto nzaguha inyuma ya 2 semaines canke inyuma y'indwi mugabo umukiriya ntumwizeze yuko uzomuha amafoto ngo bukeye ngo yafashe no musi ngo bukeye ngo uzoca yamuha hama karindira akayabura. Ugasanga umukiriya we yamurondeye yamubuze ngo telefone ngo yayizimije ntibakomunike donc urumva ugasanga biracafuza cyane bikaca bituma rero uruno mwuga wacu baca badufata abafotografe baca badufata nk'abantu batari serieux. Ya discipline rero nariko ndavuga kugira discipline mu kazi kiwawe umukiriya ukamubwiza ukuri mukavugana ibintu umwemereye ukabikurikiza nturindira ngo aze kubikwishuza kugira ngo uce umubwira ingorane wagize ingorane ukizigira ukabona yuko utazoshobora kumitinga ijya deadline watanze ukabimubwira hakiri kare. Rero abakiriya baraprefera cyane umuntu afite iyo discipline inyuma yuko urumva no bahanura gusi no kudevelopa ubumenyi bwabo bujanye n'ivyo bariko barakora kubera mu bisanzwe muri umuntu aguma yiga. Sindaronka occasion mugabo hari ibyo harabampropoza mugabo nkaca nsanga ntibijanye cyane na street photography nkasanga n'ibindi bintu bijanye no muri domaine ya fashion canke muri domaine ya evenementiel uretse yuko hariho nk'ibintu by'ama exposition barabambwira byo hanze bakabimbwira uko nyene mugabo jewe sindonka uburyo ngene nshobora kubiparticipamo simenye ngo bigenda gute no bya applyingamwo gute ukaca usanga ni ibintu novuga jewe aho ngeze bitariko biranyorohera bitetse bivanye n'uburyo byosaba kugira ngo nshobore kubiparticipamo. Mugabo sino ndavyifuza murambwira abantu ati ari nk'ubonye hariho ibyo baranshije ushaka kubimpartager sho ndabishoboye kugira ngo nanje nshobore kuzoparticipa kuko ndifuza yuko iyi aho iwanje daherera ngaha mu Burundi gusa. BDA sinzi ko mu byo kiraba umengo harimo ni en général art mugabo umengo kibanda cyane beaucoup plus ku bintu by'umuziki bishobora kuba birimo mu byo BDA iraba mugabo sindavyinjiramo cyane jewe ico nibanda ko kenshi nuko mu mafoto mfata ndaba yuko nk'abantu baba bagaragara kuri ayo image yuko dufitaniye amasezerano yo gukoresha image yabo. Rero abo dufitaniye kenshi uzosanga atama visage amafoto menshi jewe mfata arimwe abantu
muzoyarabe muzosanga atama visage aboneka. Kunda gusanga ndabafatira uko inyuma kuko umufashe visage akaboneka umuntu agashobora kubona ati ni naka abafise ndwa yo kushobora kuja kukwitwarira kuko hari n'abantu kumwe navuze yuko aya mafoto ari ayo mu nyuma bayakoresha ndanagurisha mugira ngo bayakoreshe mu gushariza amazu canke amahoteli canke iki ntibaba bifuza yuko haba hagaragaramwo amavisage y'abantu ku buryo ushobora kumenya ngo ni naka. Yego umuntu mubone mugabo ntumenye uwo ari we. Deja kugira ngo isanamu ironke ufate isanamu nk'iyi ivyo uba waraciyemo ukacibona nk'umuntu rero aje yipermeta kuyitora akayikoresha ku zindi nyungu ziwiwe wewe wayifashe atanaguhaye credit yawe muri kino gihe basigaye bavuga ngo aguha amashugwe yawe sinzi ugasanga yipermese kweri ayikoresheje mu bintu vyiwe. Nukuri ku muntu aba amaze kumenya imvune birimwo birababaza cyane uba wumva uwo muntu umengo inguvu zose wakoresheje mu ufata iyo sanamu azigwijije n'ubusa umwanya wafashe amariske de la route wafashe ugiye kwirondera ruguru birabishika bamwe umuntu akabandikira tubamenyesha ko kababaro baba baduteye rero des fois haraho bishika akiesquiza ugasanga bamwe babikoze kutamenya hama n'abandi nyene ubona nyene ko vraiment babishizemo agasuzuguro bimwe navuga nti hariho une partie y'abakengera uno mwuga wacu ugasanga bamwe bishatse kuja mu mburano hariho bishika bakaja kuburana bakabaca amande kandi ni nkuko ushobora no kubisaba umuntu akayiguha je warabaza kunsaba ifoto bagomba kuyikoresha ibintu bivanye n'ibintu bagomba bayikoreshe umva ko ari ibintu nyene vyo kwigisha hanini ugasanga ifoto yanje ndayibahaye mugabo bikavana niyo foto yariyo kubera je hari igihe ushobora kuza kunsaba ifoto bamaze kugura murajya amafoto mafise hari amafoto baba baraguze ko jewe ifoto ikoreshwa rimwe jewe ifoto ntibayikoresha kenshi uwamaze kuyigura iciba ntuze yiwiwe inyuma yo kwiguma ku mantuze yiwanje mugabo nta handi hantu simba ngifise duwa yo gusubira kuyigurisha. Ivyo ndabigira muri ya ntumbero yuko mashaka yuko amantuze yanje agira iryaspe ya œuvre d'art naitezo kuba iri unique kandi ni navyo bituma ndazigurisha najya amahera ndazigurisha kubera mbazi iti none uyitwaye nta wundi usubira kuyikoresha kandi uzoce bari ikintu cyawe wenyene uzoca ugumana marenda nababwira yuko nabo nyene par après bashobora gusubira kuyigurisha kuko hari bamwe bangurira nk'itableau haje umuntu kuyirondera nkabwira ko bayiguze namubwira wayiguze akaca agenda agasohoka akavugana n'ujya mu yayiguze akayimugurira ugasanga iriko irazunguruka mu bantu bimwe rero mvuga yuko rero haciye nk'imyaka nka 20 30 zizoba zifise akandi gaciro gasumba ko zifise ubu. Iyo bariko baratwereka urukundo biratwongereza intege inkomezi courage kubandanya dukora yo kubona yuko ivyo dukora tudatamba twirorera hariho abantu tuba turiko turaserva akajambo twabaha nuko twasaba yuko baguma badukunda baguma badushigikira mu buzima bwa misi yose ubandanye badutera intege kuko badutera intege niko natwebwe tubandanya tuduza novuga nti la qualité ya service tuba turiko turabaha batwitegeye ko ivyiza kubandanya tubaha ibintu birimwo creativité kuba soshobora gukurikirana kino kiganiro bakazoronka akaryo ko kuza kuvisita kuri galerie baraza beruka gusohora ibikorwa bishasha rero mboneye akaryo ko kubabwira kubatumira baze kuvisita kuri galerie bagende muri ya restaurant censhi nzohindura y'amasanamu baze ku bwinshi baze kuraba abifuza ibishasha.